tugiye gusangira amajambo y'Imana avuga ngo abahimbaza Imana bukuri. Abahimbaza Imana bukuri. Dusigarana duhagara cyane cyane mu butumwa bwa Kristo Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 21 tugende gushaka kuri 25. Abahimbaza Imana bameze gute? Bukuri. Yohana 4:21 gushika kuri 25 toza kwitiza n'izindi nyandiko za Bibiliya. Kubera ivyuma bitaratworohereza nagomba tujane urabe muri Bibiliya yawe nanje wumva ingene nsoma. Atubwira ngo Yesu aramubwira ati nyizera nyina wanje igihe kija kuza si kuri uyu musozi canke Yerusalemu muzosengera nde data. Mwebwe musenga ico mutazi, tweho dusenga ico tuzi, kuko gakiza gaturuka mu Bayuda. Ariko igihe kiza kandi kirashitse niyo abasenga bukuri, hari abasenga bashira abahimbaza, niyo abasenga bukuri bazosengera data mu mpemu na hehe, apana no mu kigobe, no mu kuri, kuko data arondera abamusenga bameze gute? Bameze batyo. Umvirize, Imana ni mpemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga muri mpemu no mu kuri. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Amahanga yose n'abantu bake kwijana bokwera bati jewe sisenga. Ugiye mu bihugu by'Iburaya, bya Aziya, Oceania, Amerika no ngayi wacu ibihugu bitandukanye, mu mahanga nka yose usanga abantu bose bafise ikintu bita Imana. Kandi ko biri tubwira umusiguzi 3:11 tubwira ngo Imana yaremye abantu bose ngo ishira mu mitima yabo ivyiyumviro by'ibihoraho. Nico gituma urya n'umusazi ashaka gusara avuga Imana. Nico gituma n'umuntu avuga ngo sinize menshi iyo Mana bayizi. Ahantu hose ikintu cyitwa Imana bakizi, kandi bose bafise ukuntu bibaza ko bayisenga, kandi mu rugezo rwabo bibaza ko babikora neza, biha 10 mu gusenga kwabo. Ikorera ibihugu binyamakuru bimwe byerekana ingene basenga Buddha, abasenga igomana bitandukanye byo muri Aziya, urashaka kwibimbira uti nabo bantu basi turetse ibyekeye byo muri Yesu by'ubwenge bw'Imana, aba bantu uwa bafise ubwenge na bukeya ego barafise gusabisa ubuzimire mu bwenge. Ariko urashaka kwiyumvira ukabwira izuba ngo ni wampaye urubyaro, byerekana gutakara ku mwana w'umuntu. Nico gituma iyo tuvuze ngo abahimbaza Imana bukuri nuko bishika umuntu akihenda kuri iyo Mana akariwumenga kubera ko yaryohewe yayironse, kumbe ntiyayironse yaciye iruhande yayo. Iyo Mana wumva iragoye. Iyo abatwemerewe kuyita umugamba twoyita umugamba, mugabo ntitwa kuyita umugamba kuko ni Imana ikwiye itagira agasemwa na gatoya. Iyo Mana benshi twarayiciye ku ruhande, mugabo kandi birakunda ko ijambo ry'Imana rigusoreka twereka hano iyo Mana itumereye tugashikayo. Imana ihabwe icyubahiro. Hano ndabona umusamariya ari karaganira na Yesu kitariwe Mana. Baraganiye bahere ku by'amazi, amwatsa amazi agatereka reka shobora guha amazi komeye ahantu uva, ntiduhana amazi, turanenana kubera iki? Abaruguru n'abepfo twebwe turanenana kubera iki? Abaruguru mubwira abepfo ngo twatwaye abakobwa b'abanyamahanga kazi, twarivanze, isezerano ry'Imana twararitaye. Mwe namwe ruguru mwita abantu b'impemu cyane mutataye isezerano. Mbega siko bimeze no mwishengero, harabita abanyempemu cyane n'abitwa bako bari muri kamere. Hamwe na hamwe turashaka no kwivira ati naka nta mwisha yoronka, naka nta kimana mukoresha, ariko Imana yacu nitoranya ku butoni ifise umugambi ku muntu ari we wese. Yesu agana n'umuntu, ariko uwo muri yamumenye yamwise umuntu asanzwe kuko yumvise ahaturuka i Buyuda, ubundi yari Samariya. Baraganira, ariko kubera ubwenge bw'Imana Yesu aramutwara mu kiganiro ahashikana mu ngeso ziwe. Ati mbega usagabo bangahe? Tereka mvugishije ukuri bise bangahe? 5. Yumva bukoze ku mutima, umutima w'uburahiye, aja kumenya ko ari kaganira n'Imana. Yesu aramwereka ati urya ni jewe nyene.
ariko bimaze gushika ngaho wa mugore azana n'ikibazo cy'imisozi, ikibazo cy'ubwami yakivuye ko, azanye ikibazo cy'imisozi nayo. Atereka twebwe mwe muvuga ngo hari iwanyu Yerusalemu ngo niho yakwiye gusengerwa, ariko natwe dufise umusozi hano. Yesu ati si ikibazo cy'imisozi, ubu byahindutse. Nivyo Imana mu rutonde rwayo yaratoranije Yerusalemu n'ingoro yubatswe, niho kandi n'umukiza yaturutse. Mugabo kandi ntiyaje kuzana agakiza ku banyamahanga bambe ku bantu b'Yerusalemu gusa, ahubwo aje kurondera agakiza ku bantu bose kugira ngo babaye muri mpwemu no mu kuri, kuko si afere y'umusozi, ni afere y'umutima. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu mugore ntiyarazo ariko araganira. Uyu mugore kandi yagomba kwintu bibana ya kwa kundi. Uyu mugore ngaho Samariya abagerageza kurondera ingena kahise k'Isamariya bari baragerageje nabo bariyubakira n'iyindi ngoro yabo kugira ngo ntibasengere Yerusalemu, kubera iki baranenana. Ariko Yesu amubwira amajambo ngomba kutuhagarara ko n'umugoroba, ngwereka igihe kiza kandi cyamaze no gushika. Ce n'est pas une affaire lointaine, samashyeka zozana navyo, ahubwo byashitse. Data ariko ararondera abantu, yani majambo afise umutima wo kubabona mu nyonga zaziwe, arondera abantu ngo bamusengera, nompa Yerusalemu nompa Samariya, apana Yerusalemu apana Samariya, ariko ahandi hantu ngomba gushika wa mugore we w'Isamariya ni mu mpwemu no mukuri. Imana yabicyubahiro. Aterega mwebwe mupfa gusenga mbwa musenga ico mutazi, atariko twebwe dusenga ico tuzi. Bega urashaka gushika umuntu agasenga Imana atazi? Je nokwisha ni ego. None niba bavuga ngo igisuma kugira gende kwiba kimanza gusenga, burya kiyagisenga Imana kizi. Mbeko nta ngenda kuraguza nta twantu votesa ngo dayimoni ntantere, haye nengiye naingo nondira Imana improteja, ariko ndayizi ko iproteja. Birashaka gushika umwana w'umuntu, iyo Mana akayifata nk'aka objet, nk'akantu kanaka aje ararondera igihe gakeneye, ariko no kwenda ku Mana yacu. Ati si ikibazo cyaha iwanyu, nawe twohindura Yerusalemu tukahareka tukazi iwanyu, ntimwamura abitora neza gushika aho muzoshikira mu mpemu no mu kuri. Imana yabicyubahiro. Aba bantu bari bazi icyo bita gushengerera. Imana ya kera barayishengerera, barava mu bisagara bitandukanye bagenda ku ngoro Yerusalemu, batwawe n'imitwaro, batarondera mu nyonga hayo, barondera mu koko kwayo. Ati Imana yacu ni Imana itanga umugisha. Iyo uronse ubuntu ugashikira Yerusalemu kuri ya ngoro yubakwa na Salomo, hajya ahantu Imana yavuze ngo nizoba ni naho izohera umugisha umuntu wese, n'umuntu azavuye mu nyamahanga ni hazorohera umugisha wiwe. C'était une affaire de montagne, ariko Yesu reka azani affaire y'umutima. Imana yabicyubahiro. Uyu munsi turashaka kwiyumvira mbega guhimbaza Imana kwacu niki, bikorwa gute, tubirimo ntiturabijamwo canke. Sinja kukwishurira, ni wumva ivyo mvuze ukarara icyo birivuga, uraja gutana inyishuzi wawe. Imana yabicyubahiro. Ariko ico ndico abantu bose muri imbere yanje muramaze gusenga, mwama mwasenze n'uwo mwarimo, kandi amahanga yose arasenga, ariko none hoba hariko haraburunganwe rwaba Yesu arondera ngo Imana yarondera abahimbaza Imana mu mpemu no mu kuri. Mbega abasenga bose bari muri mpemu, mbega abasenga bose bari mu kuri. Turaja kuronka inyishu z'ivyo bibazo. Ako tubane twimubire, iyo tuvuze guhimbaza Imana turavuga iki? Guhimbaza Imana ni iki? Ni ijambo ryakoreshejwe bariko barondera ingene abantu bagaragaza ingene bazi iyo Mana. Iyo Mana yacu si umukuru, si mutantere, si umukuru w'intara, si umukuru w'ishyamba kanaka, si umuntu akomeye mu nguvu cyangwa akomeye mu bwenge, ni Imana irengeye ikintu cyose cyaremwe. Nicyo gituma amahanga yose abagiye barayivumbura, bafite ukuntu baciye bayigaragara imbere yayo. Guhimbaza Imana ni ubwo buryo bwose umuntu yemera Imana kwibaho mu buzima bwiwe, kandi ubwo buryo bwose yamaze kubyemera buzi ibintu cyamuzanamwo, buramuzanamo gusenga, buramuzanamo korera iyo Mana, buramuzanamo uburyo bwose agira icyo asohoye kiva mu mutima we, ati iyo Mana yanje irakwiye kwitwa Imana ku buzima bwawe. Nicyo gituma insiguro yo guhimbaza muyumvize hano iravuga ngo ni kumenya neza Imana yawe uko imeze. Guhimbaza Imana ni iki? Ni kumenya neza Imana yawe uko imeze.
maze ukayisenga uhagaze kuri uko imeze nyene kugira ugaragaze icyubahiro cyayo ukoresheje uburyo bujanye nawe wenyene. Ejo muri twakiye wa Mbeninwa yabatizwa harize nk'izo nka zitatu, benshi baratangaye aje hari imbere agakubita uruhanga ngaho inshuro zitatu. Bamwe bari ati none uyu mugabo agiyaza n'ibyo gusenga Imana ngahamwishe ngo mimi nivamu kateze twahora tubona. Ariko wafise ukuntu ari karemera Imana mu butatu. Nimba mwarayibonye abigira inshuro zitatu. Tindubasha Imana iri mu butatu, Data, Mwana hamwe na nuko avyumva. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko umuzungu aje ngaha imbere ahi Burundi bambe akumva ngo vigeregere atahaniki. Ashaka kutwita abasazi. Ariko tuba twasazi ni mu buryo bujanye namwebwe butajanye nawe. Iyo ni kumenya neza Imana yawe uko imeze, cyane mu uko imeze, maze ukayisenga uhagaze muri uko nyene imeze, kugira ugaragaze icyubahiro cyayo ukoresheje uburyo bwawe cyangwa uburyo bujanye nawe. Imana ihabwa icyubahiro. Aha nasigana tubazo dukomeye tukwimvira kuri uyu mugoroba. None ibyo kuri Imana yacu imeze gute? Imana yacu imeze gute? Imana imeze gute mwene data? Ariko kandi weho urinde wewe uhimbaza Imana. Cyo kibazo ntugitakaze kigumane. Ariko hoho ubikora gute ubundi mbaye wawe undi ubikora gute? Ibyo bibazo bitatu ntubitakaze. Imana yawe cyangwa Imana yacu imeze gute? Hama wewe usenga cyangwa uhimbaza urinde, hama kandi ubikora gute? Ibyo bibazo ko n'umugoroba tubitahanye tuvuga ngo turi mu ruhande rw'abahimbaza Imana bukuri. Uko nimba bose basenga biragoye kwemeza ko bose basenga mu kuri no mu mpema. Twimvire no jambo Yesu yavuze Data ararondera. Mene majambo aranezerwa uyo muntu yabonetse. Ararondera abasenga Imana abayihimbaza mu mpemu no mukuri. Nicyo gituma ikibazo cya mbere kija kurondera inyishu kivuga ngo Imana yacu imeze gute? Ubwamenameno uvuga nuko Imana yacu idashobora guhera mu kwidondora. Nta muntu yovuga ngo yaragerageje kuzana ubushakashatsi ngo arashobora kuronka amajambo yose ngo akayegeranya kugira avuga Imana ngo abe ayihejeje. Mugabo turashobora gutora bimwe abakitanga imbere bahagaze ko bibaha igikorane cyiza, bibaha gusenga kwiza, naje ko n'umugoroba twobika mu mitima no majenda bikadushoboza kuyihimbaza duhagaze kuri byo. Ko twavuze ngo ni kumenya neza uko Imana imeze, ukacu yisenga uhagaze kuri uko nyine Imana imeze, kugira ngo yigaragaze ko icyubahiro ukoresheje uburyo bujanye nawe. Ariko nihera kudondora, ariko kandi ibintu tubyibagire. Imana yacu ni rukundo kandi n'umugororotsi. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo umuntu aserutse imbere y'Imana rukundo, afise se yamubabaje, afise umurongozi mu gihugu yamubabaje, afise umurongozi mu kazi yamubabaje, agaseruka Imana rukundo, ari imfuvyi, ari umupfakazi, ari warenganijwe, akaseruka Imana rukundo, aravuga ati ndi imbere ya Mana itandukanye na babandi. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yacu ni rukundo kandi ni mugororotsi. Nicyo bituma abasenga Imana badashobora kubatate kuyigiturire. Ega Imana yacu yigiturire benshi baba barakiyihaye. Nibaza ko hari n'abagiye kuyipropoza, kandi baramaze kuyipropoza. Mana wanje ni wamakazi, umushara wa mbere no w'imfuvyi utarigiye gutanga amahera 1000. Icyo ni igiturire cyo mu y'impembe. Kubera ntugiye gutanga amahera 1000, niyo utanze 10,000 uyidogera ukwezi kose. Biragoye ko utanga umushahara wose ubikorondera akantu kokora ku mutima w'Imana isange yaguhaye hamwe wironkeye ucyo ugenda kuzika.
iyo ndiko nasenga Imana rukundo birangora no kurega abantu. Ko nshobora kuba niyumvira ngo abantu babera igihano mu gihe Imana yo ibona ko babereye ubuntu bwayo. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo ndiko nasenga Imana mugororotsi birangora kugenda kwiyerekana ko ngororotse uko nzi ko ari Imana yo izibona indani. Birangora no gufata umuntu ndamubwire ko umenga cyangwa ndamushira ahantu umenga nta kiza cyo muvamo cyangwa umenga Imana yo ntimubona kuko Imana yoyo irabona ibyina by'imitima y'abantu. Imana yacu ni rukundo kandi n'umugororotsi. Niyo yonyene mw'isi yashoboye kuza ikagaragara mu rukundo n'umugororotsi atana kimitaye kandi atanamuhingamiye. Abandi benshi babagororotsi bagatakaza urukundo, abandi bakaba abantu bafite urukundo bagatakaza ubugororotsi. Icyo bituma abantu bokora icyaha kugira ngo hezagirwe. Abo bagaragaye mu rukundo mbwa mugororotsi naho bafise ubusa ku 10. Imana yacu iratangaje mu kwimeze. Iyo Mana twikwita imbere kwa Mungu iminsi yose, kwa kane iminsi yose, iyo Mana turondera mu kwezi kw'icumi iragororotse kandi ni rukundo, ibuhuriza hamwe, nitanga ahantu hamwe bihengame, iratangaje mu kuntu imeze. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Umuntu arashaka kubwira abanyamakuru cyane nk'abamaraya terega giye gituma ngira umaraya sinumva ntaho ringe n'umwana wanje yorara atariye ngo ndayibone mu maso yanje. Aratahuritse mu bishobisho, aratahutse mu kuntu yifuza ko umwana wiwe ajya mugabo kandi yibaza ko n'Imana imutahura kugira ngo agende mu maraya acagabura umwana. Ariko Imana irabiye mu rukundo umengeye gutahura ati mwana genda ntacyo mu kurindira igihe nzoguha akazi. Ubitawe ko nyine uri mu rukundo, nigomba ko Imana yamuhura mu rukundo mugabo mugorotsi ntuyishaka. Uko niko basenga benshi bafashe uruhande rw'Imana bita urukundo barayakira neza ati Imana ndakunda ingene Imana yafashe umuherezi wayo. Umuherezi nivyo nta nubihariye nta kundi tuvyemere ntacyo mugabo kandi hari ibikwiye kuvamwo kuko n'umugorotsi kandi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyo Mana kandi ivise ubwenge kagira n'ubwigenge. Isubwenge kubera iki? Naho uraruranyegeza ikintu bayakibonye ngwibonera hose icyarimwe ina twitwa la prescience vyose ibona nk'ibiri byambuye imbere yayo. Ikurabiye muri 2024 yo ibaye nka papa cyangwa mama wawe, ikurabiye muri 2048 irakora no muri cercueil dernier jour zawe irakubona byose anakibitabona. Wewe ntugire ngo ikikora muri 2024 ayabonye le twitere hejuru byose iraturaba tabeshi bava hano bandi bitere hejuru mugabo 245 bamwaza ko aratukana. Iratubona iraze indirimbo twaririmbye n'umutima twaririmbanye n'ibintu biri mu tunyegezwa twose Imana yayibona nta kimwe kandi ngo nico cyose kitubatswe nayo izogisambura. Ivise ubwenge ikagira n'ubwigenge irafise guhezagira utagomba ko ahezagirwa igahezagira uw'imyaka 10 uw'imyaka 55 yasenze atishuwe igateza imbere Arabie Saoudite igakenesha Burundi igatanga mariage à 19 ikayikwima 38 igahakaza abasore aho batse ntibahe ntuswa kwirengutse isubwigenge. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyo uje imbere yayo ntuzane ya Mosozi ngiraba ikanete yuzuye ya Mosozi iraba ukikoze iraba umugambi wayo irigenga ntirengutswa ntigira rahe ntigirira he oya ntigirira he ntirengutswa ikwiye kubonwa ko abantu baje bararambara imbere yayo bataje kwirengutsa bahumba bumva banezeje n'iciri n'ukwimeze. Amosozi ntakwiye kuva mu bikomere akwiye kuva mu ciri. Turakeneye amosozi y'abantu apana ko Imana yayishuye abarizwa n'ukwikoze. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo Mana kandi nuhoraho kandi arashoboye. Iyo nibutse ko Imana itagira le 1er janvier ntigero 31 décembre ibyo byose bagiye baravumbura abantu bagiye barahaga ubwenge kugira ngo isi yubake neza. Ariko ubundi Imana igira 31 décembre ntigena 1er janvier. Imana ifite umugambi witwa eternité. Nico gituma mpambira abantu muri biro harabona chat ligne de temps ti uraje kunganiza bino bintu nusome bitambwe itarike yiwe bino bintu none
uravye ngo fata muri ivyo ufatiye muri eternite wumva naho menga bisa n'ibiryoshe ntiwumva ko biheba kugira ngo eternite yawe uinvestemo neza. Imana yacu misero rya kera ryose ryagiye rirangira Imana yita uhoraho kugira abantu bayitahure aho yakuye ibintu n'ibitwaye. Hari igihe turisha na 2024 ukamenga 2025 ntibaho. Oya 24 gomba ubabare cyane sazi utapfuye 2025 hari ibindi bizoza. Imana habicyubahiro. Haleluya. Imana habicyubahiro. Nuhoraho byose yamyeho ibyose byajabona. Bajya abantu bose umenga baraguhanze irababona neza ikabitegereza mu kiyota abantu baramuhanze mugabo ntibazi yuko bucya nshaka domo ku buzima bwabo. Ujya natanganika gwaragiza amanyamuga ntiruzi ko nago n'Imana iruganza witanganika. Sivyo? Izuba ababuza amazi y'umuceri amazi azoboneka. Umuntu wese abisi bimuhanga ubwo kari yose biguhanga bisigiye cyavyo. Ikibi ni kugoka ku Mana ntawe beguza burarangiye. Mwari muzi abategwa ari mpemu yo kwiyahura n'abantu batabona imbere bagoma urumenga ibintu byasaze ukamenga n'Imana yo nivyayigoye yawuzi ngene bikora ikira kunyegera. Niyo umenga nta kuneka rero mfume ndondera niyahure nta kundi. Imana yacu nihoraho kandi irashoboye. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Imana yatekanije mu byagezwe yuko ngo uyu muntu ngo arika arasarura cyangwa arimbura mu itongo yiwe ivyakorotse hasi atabinoba. Mwari muzi gituma kugira ngo abahita n'imfuvyi baronke ico banoba. Ntumva ko Imana yapanze ngero bishiyo niyo yatekanya yuko umuyaga uzuka bihungura bikagwa hasi ntugire nte. Hari abantu guru batunze n'amavoka y'ababanyi muze mubaze kandi ayo bakaboneka ko haje umuyaga. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nicyo gituma Imana irashoboye yaramaze gupanga ibintu byose byagira ngo Imana igomvye ikintu nibura hayikura ntibanza kwiyumvira nikora ama integrale si bihari urukora ikoresha umuyaga imusezana akaba rishitse. Imana ihabwe icyubahiro. Tweze kuronka intaye ngaha umuntu yaraseze ati Imana none ko tutagira umunsi bigenze gute nta makara agena kuri gadino azabona ifuso irakase neza umuyaga umuvucura akora ngo pa ararinda ko bahagara ati ijya fuso ntayonzi sinzi plaque sinzi igiye ahugema ngaha ati ma twishuwe erega Imana mu kwishura ntigirisha inama bose. Ma twishuwe narosa makara. Imana ihabwe icyubahiro. Waroze ko ushobora no kwishurwa mu nama z'ababi neza cyane. Ni kuvuga ngo Imana irashoboye n'uhoraho byose bibona imbere yayo kuri table. Aba bantu batwara ibihugu bitandukanye bikomaka bise bigwanisha rutura abaperezida bafise akantu bita boîte nucléaire impande y'ibiro mitiriwari ya mbere ngaha hari ahantu hari amamodo passe y'ibigwanisha rutura ruhonyanganda bafise mu gutwara. Urumva bisigura ngo araza aho biri mu maoseya na hejuru n'ahantu hatandukanye biri afise ubasha habwa n'amategeko akagira naba ashaka kwinforma kuko agati igihugu canje kiratewe agira uko abaza hateye na hadateye. Ukuri ko Imana twitegereza iri mu nyonga zayo mu cyubahiro cyayo mu ijuru ikatwitegereza ikabona bamwe basa amahera menshi ati ntutanga mugabo ngenda gushiraho context umutanga. Ngire ndondere uburyo nokora kugira wenda kwigisha kino kintu ntibigora n'akanya gatoya ibikugiriye neza. Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo gituma burya kuruha si icyaha bwo kandi kuruha bisigura kutabona ubushobozi bw'Imana. Burya umuntu yarusha indwi ya mbere ya kabiri ya gatatu akumenga ubuzima bwiwe bwanse akumenga n'amarangamutima yiwe hari ishavu hari umubabaro hari gucika intege hari amosozi adakama bisigura ngo umuntu ariko arashira umutima ku mubabaro w'ibihe aho gushima umutima ku bushobozi bw'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Karne zacu ntizikwiye kubamo badututse n'abaduheranye gusa. Naho kwanza ibyo cyanakenewe umuntu yagututse besha guherana kiyagiye gutukiye.
ariko akwiye gushiramwo ingene Imana imeze. Imana ihabwe icyubahiro. Imana yacu ni umuremyi kandi n'umucamanza, aratuze. Reka twebwe ntituriyo furu de hazard. Kera baba batubwira ngo iyo fungu ni inkoroka, kubera abarundi ikintu cyose badatahuye, kubera batari barize abarundi baca baswate ngo nuburozi cengo n'igikoroka. Ifuku murayibona la top, ifuku ngo ni inkoroka, kubera bararondeye uburyo yabonetse barabura. Ingene yibera mu kuzimu barabura, ingene yimba barabura. Ati ifuku ngira iva mu ijuru, ariko ntiva mu ijuru. Ifuku ni igikoko Imana yaremye gusa mu buryo Imana yishimiye nyene. N'umuremyi. Mbega umwana w'umuntu yoba yaje mu buryo ingurube yajemwo, yoba yaje mu buryo imbogo yajemwo, yoba yaje mu buryo intare yajemwo, umwana w'umuntu c'est un être mûrement réfléchi. Ni kiremwa Imana yumviye ko irashira hano mu isi, ibiraha n'intumbero, irashiramo mpemu wayo, ijambo ihamaranga mutima, ihumushaye umubiri kugira ngo gikore nk'uko Imana yategaje ko gikora biciye mu migenderanire. Niyo hantu umuntu atandukanye n'ibintu byose byaremwe. Umuntu ni igikoko gifise imvo, gifise kwiyumvira kigatora, gifise no gufata ingingo cimbiye kuri ya Mana nyene. Ibindi bikoko namboga inkoko irashaka kubundikira ubuswi, ikabwitaho cyane, ikagwana n'agace cyane. N'ibindi bikoko birondera imiswi, ikanakara cyane, ikanagwana cyane, ariko ntizigituma bikora, ntizona bishimirwa, ntizogwiba ngo babaye mwizigirwa, ntizoshigwa imbere ya Yesu ngo mwambike ikanzu yera kandi muje muri mariage nanje ikaye. Bibiherana n'ijya munsi wayo nyene, iyo bayiriye kuri bonane biba bihetse. Imana yacu imeze gute? Ntidondorwa ngo ihere, mugo hari ibyo tubonye tukatahura kuri yo, byo kwama bidutwarana mu gitondo, saa sita, mw'ijoro, kwa Mungu, kwa kane, ukwezi kw'icumi kose, dushima ikiri kuko iratangaje uko imeze. Imana ihabwe icyubahiro. Ibi tubikura hehe? Icyo tumese yavuga ngo abo ndondera abasenga Imana mu kuri. Ukuri ni ijambo, ukuri ni Kristo, ukuri Imana ubwayo. Ibi bintu tubitora mu ijambo ry'Imana. Benshi kubera kutarondera ukuri basenga amasengesho y'abandi, kuko ijambo watarirondeye. Kumuzinda nayo mbaza abapasiteri ko nigisha ngaha ati mumbare kya kintu cy'ukuri cyahise cy'ukuri. Umuntu wo kumuzinda yaseze ati Mana yanje wera nk'akawunga. Ati habyo turumva nabaje abanyamuzinda hareje. Yumva umenga kawunga n'akantu kamuze ku mutima no muri estoma. Ati yo Mana yanje irera nkande akafukwiri. Uwi nawe wabwira ngo asenga arangiza. Ryariho ry'abagabo mu ishengero rimwe. Abagabo bakuranye, babganiye, basenze, barangiza ati kadusabe mwene data. Umugabo asenga arangiza, ahumiriza amaso nkuko abaporoti babikora ati Mana yaje, turi imbere y'abagore bawe Mana, inkumi zawe turaha. Abagabo bose barava mu hema ati none abagabo bakuye, abagore bakuye, inkumi azikuye, ko turi abagabo gusa. Bangahe bama bako asenga kibirenge kizima, kibirenge kizima, kibirenge kizima, bisigura kibirenge kizima. Iyo Mana yacu gutogwa mu ijambo ry'ukuri. Nuko ukora ama verse y'abandi, nuko ukora ama revelation y'abandi, kurondera ijambo ryawe rivuga Imana imeze, uhagarare ko ubaka igikorane kitagira piano, kitagira ba Cedric ngaha. Reka Cedric azaza mu cyumba cyawe. Oya ntazoza. Hari abantu bogira ko baririmbyi. Iyo rero abandi byo atarabiryoshe umenga umuntu bamuteye anetseza ikaragenda hwamira. Rondera ikorane cyawe mu cyumba, uhagare ku cy'Imana iri, ubake igicaniro cyawe izina rya Yesu. Ijambo ryo kuri. Ndarondera abantu bazompimbaza mu kuri, batazoza bashimike ku bishobisho by'ibyo nakoze, babanze bashimike ukuntu jewe meze ko ndi Imana baremeye icyubahiro canje. Imana yage cyubahiro. Nico gituma hamwe na hamwe Imana yacu iyo umuntu agiye bukebuke nayo atabafise ikosa. Imana yacu akwigenda bukebuke nayo kukirihweza. Ibintu byose uvuze ibanza kuraba bikuye, ikabibiza nanye urokoreye kuri revelation pastor ategeye ni kuravuga sigwane ko biva pastor ko umurongozi wa baseri none wowe uhogutse we ntaje muri murantora ko nabiri ufise yose ari nk'iyo bandi bafise.
urazi imyaka maze muri Minerva mukawe tarantora hasoni none iminsi yose ukoresha amajambo umvanye umurongozi kanaka. Bibiliya genda uyisoma urondera ikintu aho witaye ko wewe hama ubaka ikorane cyawe. Imana yawe cyubahiro. Imana yacu irondera abantu bayihimbaza, kandi abayihimbaza bukuri n'abayihimbaza bahagaze ku ciri gitoreka mu ijambo ryayo. Imana yawe cyubahiro. Haleluya. Cyo cyambere ngico kirisho. Imana ninde? Hera kuri gena navuze wongere ko basi. Hama nawe wiha iminsi 3 utura amazina 10 y'Imana. Avuga ingene Imana imeze. Hama ubishinge ko mu gusenga. Ubishinge ko mu kugaragara imbere yayo irondera icubaro cyayo. Uzosanga uvuga Imana ikumva. Uzosanga uzabwaho n'Imana, uzabwaho n'Imana bigenda bihura bizana ikorane cyumvikana neza. Uyu mugore yaraze ati jewe shitse Yerusalemu no bandase kure hariya haragoye gushika ndafise ikibazo basi nigumira iwaje Samaria. Ariko nihe karamenya ko igihe cyaje ijambo rizoba ryatanzwe namwe magatangwa abantu bagasenga basenga Imana mukuri ntibanezererwa umusozi bakanezererwa ico bazi ku Mana. Imana yabicyubahiro. Icyakabi navuze ati mbega none tweho turi bane turi kwita imbere yayo amahanga yose arasenga. Twavuze ko n'umusuma yabone ko ahantu agiye kubita ku ihindura amateka y'abantu ngo je no fuba nzira ikiri ukuri tjevre ndazi ko Imana imbabazi hamwe ibintu bicamo nkashikana no sigan nzigera ndatunga abana bamushikanje ba yapfaka yakiri muto acha mfashe imfuvyi n'ibindi akantu rero ndakeneye Imana ariko arazi ko giye hehe mucaca kwiba ko bose basenga ko bose kwa Mungu buzura amasengero ko bose uvuze ngo ntibasenga ega twe tugeze ahantu mu kino gihugu cyangwa ahandi uvuze ko umuntu adakijijwe aca kwitwarira aho ari umuntu abitwa kandi akurikije amategeko ubundi aca gukubita ayo buje ngiye kuzenkijije nuca ndakuva impande nkaca ngenda mu cumba Imana nganiriza kandi buke no kwandikira message ndagusavye umfashe ahantu ubona no kosora sinoje ndagukubita sinoje nakuburanya kuko ushaka kuvuza ibintu by'ukuri bisi bifatiye ko bose basenga ni bande mbega. Yesu yabwiye no mugore ngo igihe kiza kandi kirashitse ni abasenga data. Mane muzi kisano rya kera ryose ataranga Imana yita data ni uhoraho umareka uhoraho ni mwe nivyo na hangu ubona data rija kuza ryaye riza muri Matayo 6 igihe bamubaza ati twigishe gusenga arabwira ngo niyo mwasaya munavuga muti data wa twese uri hamwe no ngaha ati Imana irondera abahimbaza Imana bukuri kuko Imana irondera bazohimbaza data. Aha mucamumva ariko ndabatwara abahimbaza Imana bukuri n'abana bavyawe. Sabantu baraye babonye kumenga barose bourse bare batsinze ubanza muri sentare bare barose fiance bare bavuye mu gupanga bagati ndagomba guhimbaza Imana. Uvuye he urinde uracari inyuma we gususa ahantu ugomba gusuka ibiranga mutima vyawe. Imana isengwa nabo yavyaye itarakuvyara uracari umuroberi unisa ntavyuzi. Ararondera abasenga data abazoshira ivyizigire muri Yesu akavyara ubwako bagacika abana abo nibo bazokubikubita imbere bagati ndi kumwe na data wanje. Mwari muzi gituma kenshi abana bazi ko base bakomeye murazi mu by'intambara ubonye ibintu bigoranye papa ari hari wamenga cyo sinzira nta kibazo wize yaje yaburewe nawe nta fasinzira kurusha nta kibazo mwe ukumva kumenga umutekano agizente urahari ko papa ari hehe ari ngaha muri kukirimba ariko wege yakurushitiro tibujya woza botubohana neza umwana nase bakababuha bakabatwara bakabiba cyangwa bakabica ariko vyerekana ingene umwana yama nezerewe ugene se ameze vyerekana ingene umwana yaba afite ijizigiro kuri se niko bimeze havyo twohindura icyo tuba ni muvye yakomerekeje umwana ari komere bigora ko kihava naho mwemera gikiza iyo umuntu ari muri Kristo Yesu.
abahimbaza Imana rero bukuri n'abana kubwo kuvyago bwa kabiri ubwo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Data yabagize ivyaremwe bisha uko mpwemu yaraje impwemu yabo ayishizamo ubugingo, hatangura ubucuti hagati y'umwana na se. Imana ihabwa icyubahiro ngo mpwemu wiwe bwiwe arabwiririkanya n'impwemu yacu yuko turi abana b'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Relation père fils, imigende y'umwana na se. Imana ihabwa icyubahiro. Guhimbaza Imana si kwikura mu ivumvuri. Oyaye n'umwana yaje kwisuka imbere ya data. N'umwana azi we karabwira ingene hari ubucuti. N'umwana yaje azi ko yaje kwakirwa na se. N'umwana azi by'ukuri yuko hari ubucuti buhari. Icyaka bikiranga abo turi abahimbaza Imana n'abana bariko bagendera mu kwezwa. Are mumve neza bene data. Uretse ko turi abana, dukwiye kuba turiko turagendera mu kwezwa. Imana ihabwa icyubahiro. Hari imirongo ngomba kuzana mwirabye mirongo mweze mwimvira igitumi imirongo iri mu ijambo bibiri muri Bibiliya imwe kandi kavuga ibitandukanye. Cete cya mbere cya Yohana 1 Jean 2 verset 1, cete cya mbere cya Yohana igice cya kabiri umurongo wa mbere. Tujye tongera dusome ni cyo cete nyine usime mu cyo cya gatatu umurongo wa 21. 1 Jean 2 verset 1, cete cya mbere cya Yohana cya kabiri umurongo wa mbere, hatubwira ngo bana banje bato mbandikiye ivyo kugira ntimukore icyaha, ariko nihagira ukora icyaha dufise umwitsa. En français, il est utilisé le mot avocat. Dufise umwavoka, dufise umuntu atuburanira, dufise umwitsa kuri data wa twese ni Yesu Kristo umugororotsi. Mu buzima bwacu hari igihe abantu bagendera mu buzima bw'amanyanga, bagendera mu cyaha, bakipardona, bagafata minenega ibyabo ariko barabamwo, bagasigara bibwira ngo Imana yacu yadutsindanishirije. Ça c'est prendre Jésus comme dimension légale gusa. Gufata Yesu nk'umuntu yaguhaye dekre ikubwira ngo wowe ndakure ku rubanza rwe bidashira ni cyiza, ariko kandi harahandi badushira akatubwira gute mu cete mu icyo gice nyene ice cya gatatu cyatugaruka ngaho, hatubwira ngo muri Jean mu icyo gice nyene ice cya gatatu umurongo wa 21 hatubwira ngo abo nkunda abahe amaze gukizwa abana bikoranirwa n'ishengero, abo nkunda imitima yacu itadutsindishije turashira ubwoba imbere y'Imana. Ni gute iyo umuntu yakoze icyaha akwiye kucyumva adataye ko Yesu ari umucunguzi wiwe? Ni umuntu ataye umutima w'Imana. Nicyo gituma Imana yacu n'urukundo iradutsindanishirije, ariko kandi n'umugorotsi ntashigikiye icyaha uri kurakora. Iyo Mana yawe iserutse imbere kwe kwiyumvira ngo naje ku mukunzi wanje yavyaye gwa kabiri ni data, ariko kandi ntakunda amanyanga yanjye na gatoya. Uyu munsi nabwiwa ngo nihane. Kubona Yesu nk'umukunzi kandi nk'umugorotsi ni igororero twifuza gushikako, kandi si a atteindre suko zoshikako mu myaka igiye kuza, niko Yesu ari guhera munsi wakizwa. Nukwiye gufata Imana ngo uyugane muri kaje mu kandi kantu kiturukundo gusa, ariko isore mu kandi kitukugororoka uri kuraho igiturire, ariko ntakijya. Imana yacira kunda ivyo niko ari bibiri birayihuriramo, niyo nyine yashoboye kubikombina ikabihuza. Numukunzi n'urukundo ngo kandi nugororoka. Imana ihabwa icyubahiro. Kubana banje bato ndagomba ntimuce mutakara, kuko niyo byashika magico mukoze ntimuce mutakara. Imana yanyu yabahevye ko n'urukundo, dufise umwitare w'abambe ari Yesu Kristo aguma basigura imbere y'Imana. Ako ni mwabikora icyaha Imana ikakibibutsa, ntimuce mucirengagiza ngo none se twahariwe. Aya iyo wabeshe, iyo wambitse ibara umuntu, iyo wivye, iyo wahinyuye, iyo wakoze icyaha kanaka, genda uri imbere y'Imana uti Mana nagose nk'umwana wo mu rugo ntibimbereye.
benshi rero turiyobagiza tukaza imbere y'Imana mbwa manyanga yaturanze guhera ku wa mbere gushaka kwa gatandatu n'amanyanga yiza ku bihumbi 5 by'impapuro, ariko kwa Mungu korari yabiryoheje turasimba ntihora umenga n'inzu igarukira hagufi. Imana yacu hajya tuyitereka turaba ikabona iyashu ntibona umutima. Imana yacu ntiraba muvuma, ntiraba fatigue, ntiraba effort wagize, ntiraba ukuntu wagize pana coordination yazo, iraraba hano ko birazanana bivuye hehe. Ingene umuntu agenda araba hari ibintu abantu bageze baragira hano bimwe barekasa ngo ce sont des péchés mignons, ivyaha bisa neza n'ibisanzwe, vraiment ça c'est intellectuel quand même, c'est n'ibisanzwe n'abantu bose bitahura icyo kimero ngawe abantu babine bajya bagenda kanurumogi bajye basambana bajya ari mu biyoga, ariko we vraiment ça c'est bisanzwe. Imbere Imana nta gisanzwe. Nagenda agiye no kwimyoza umuntu kikuye kukuruhisha nk'uko asambanya ruha, utanguye kwiyakira wimyoje ezo ntuzutangare wiyakiye wateruye 5 miliyoni zo mu kazi, ntuzutangare wapapuye umugabo w'abandi cyangwa umugore w'abandi, kuko vyagiye birakura. Waremeye Satani aruka ka petit demo kuri péché mignon, wakurukiye igitero 6000 demo, none watakaye kubera iki? Nihuguru ya karere wari ukwiye kurira igihe cyose wumva unatewe nawe utarakora. Imana ndagose biraciye mu byiniro byanje ko je nja gusambana, Mana yumvire Mana biraje ko je nobesha naka ngo namubwire yuko naje mugabo ntaje. Mana ega nagose umutima wanda kwico cyaha, heza kwiga kuvuga ukuri ibintu uko bimeze mu izina rya Yesu. Iyo Mana yacu turaba imbere irafise ukwitwitegereza. Munyumvire no murongo utangaje icyo cha Paulo yanditse, yandikira Timoteyo 2 Timoteyo 2:19. Paulo yandikira Timoteyo yarambwiye ijambo rikomeye cyane. Cete cha kabiri cha Paulo yandikiye Timoteyo 2 Timoteyo 2 verset 19. Mwumvise ngene havuga ngo itanguriro, ariko itanguriro ry'Imana ryo kubaka ko rirakomeye, le fondement de Dieu est solide. Ngo riranditse ko ibintu bituma abantu bamenya ingene ibintu bitomoye, sivyo? Rirakomeye, byanditse ko iki kimenyetso icapa panneau publicitaire, handitse ngo uhoraho mene majana abo yavyaye. Icya kabiri narabiwe ikivuga ngo abagirante kandi abavuga izina ryayo. Ahantu havuga izina ryayo ni hamwe n'abahimbaza, ni Kirundi bagize batraduje kuno. Abahimbaza izina ryayo bakwiye kuva mu kugabitanya. Ntiduteza kunezerwa ko turi abana gusa, turiko tubaho ubuzima butandukanye n'ubwana mu rugo. Dukwiye kunezerwa yuko turi abana kuko n'ubuntu nuko ubuzima bwacu bwo turabamo ari ubuzima buranga umwana nyine wo mu rugo. Ati Imana rero ivyo biratomotse ku bazungu babwira kuno, abarundi uko nyene, abakomani uko nyene, abanyarwanda uko nyene, abatanzania uko nyene, abizi uko nyene, abatizi uko nyene. Ngo itanguro ry'Imana riri solide kandi rihindagurika, rirazwi, iratomoye, bose barimenye ngo byanditswe ko ngo uhoraho arazi abiwe, arazi igitabo banditsemo icyaki ni Yesu nyine yemeye kuzingurura. Kandi ngo hari ibindi bintu byanditse ko ngo aho nyine bansenga banyikubita imbere mu ndirimbo zitandukanye, mu buryo bwose mbavuga bakwiye kuva mu kugabitanya. Yana majambo hariho ihuriro ry'isengwa n'ingeso z'abasenga. Iyo isengwa atakirikira akora ku basenga ko guhimbaza suku kuri, bigenda gute umuntu aheze guhimbaza yarize yahwere ntiburaba ishati yatose mugabo message amwarikiye yaje gikorane akiyabesha, biratangaje. None iyo Mana yakurijije kwitagufashije ngaho hantu, nuko iyo Mana yawe yariye gutwara muri spectacle, yari kwikura mu ivumvuri by'ibyaranze indwi yawe. Ariko Imana yawe nimba waje uyizi ko ari urukundo kandi kawungorotse
koze ko ari Imana itakwiye kuza gusengwa n'umuntu aje yivire muri boîte cyangwa ahandi hantu manyanga yiwe. Iyi Imana irondera abantu bayimenye nk'abana bayihanye ko bariko bagendera mu kwezwa. Iyo Mana yarikubikiraho kugira ngo ivyo message yo wishire kuno ntibihwanye nimwe bariko bigwita imbere ufukama usenga uwongerurira. Iyi sengwa irerekana ingene abayisenga bamera ngo nibave mu kugabitanya, bave mu manyanga, bave mu cyacu ubwoko bwose. Abahimbaza bukuri n'abana mugabo kandi n'abana bariko bagendera mu kwezwa. Nivyo ntibakwiye ko Imana twabatsindanishije gusa, bakwiye kubona kwicagiye cyose kizobaremera kibatandukanye n'Imana yabo. Nico gituma icaha kidakwiye kwiyumvirwa no kwiyumvirwa mu buzima bwacu, bikwiye kuba ikintu twataye kitari no mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Imana habe cyubahiro. Haleluya. Abasenga Imana y'ukuri n'abana ariko bagendera mu kwezwa. Icya gatatu kiranga abo turi abasenga Imana kiratangaje, ndagisanga mpfunyapfunje mu gitabo cya Yesaya, igitabo cyo gushimira Imana Yesaya igice cya 58 uhereye ku murongo wa 1 kuri murongo wa 14 niho ubona iyo nkuru neza. Akenda ivuge mu mbizi nyine yagenze, abishayi baragenda barisonzesha, bisonzesheje barasenga akumva Imana yabo umenga sihiri. Katobwe majambo magufi. Yesaya 58 gatatu gushika kuri 5 twe duhere ngaho nyene. Hatubwira ngo barabaza bati mbega ituma twisonzesha nturuhu bibona ni kuki? Urumva bako barumubaro bagize mu gusenga. Bose bahagaritse, inyama bahagaritse, amata bahagaritse, fromage bahagaritse, ubwoko bwose kunyazi yose bahagaritse. Bariko none ko Imana itakikora kwitavuga. None ko tuyiruhisha ntagicukora ntubibone ni kuki? Igituma twibabaza nawe ukavyirengagiza ni kuki? Erega mbiterwa nuko ku munsi wanyu wo kwisonzesha mupfa kwikorera ivyanyu mugakoresha nabi abakozi banyu bose. Mu Imana yose bije hehe? Hariya mu mpanga bibire ku musozi baharura ingene bashonje ati Imana yacu antukiraga ikikoze vrema. Urabe ingene najya gatanu ku munsi nkabanemeye nkabihe antukanagwa intambara kandi Imana yashitezo gikini koze. Ega barindira ko Imana yokora icyo yokora, barindira barabura batana kwibaza utubazo twinshi kubera ko Imana yacu irengeza gusenga kwacu, kubera ko tubabara ntibibone. Ati cyo mbahora ngiki nuko umunsi wo kwisonzesha mubana yamukora ibikorwa by'igufata abakozi banyu mu mazu nabi. Raba icyo mwisonzesheza n'amahane n'imitongano no gukubitana ibipfunsi byogiranira nabi. Nari majambo hano bantu niga ntibari kuri mwemu, bari mu gusenga kumbura abarongozi babatumiyemo. Kumbe Shafati yabatumiye basenga mugabo basenga ko bumvise abasaba bari hepfo mu kiyaya cy'Iseyiri, imitima yawe ntiyari kumwe n'Imana, baca abana bakora amanyangi y'umurongozi atababona. Wara yitwa Kadogo, yitwa Kadogo, Irofa yitwa Irofa, ikintu cyose gito cyari cyakindi nyene mugabo kandi bari muri ine, bari muri jeune. Erega ukwisondesha kwanyu ko muri iyi minsi siko kotuma ijwi ryanjumvikana heka yemwe. Hari amajumvikana ngaha mu isare adashika mwije kubera ikirimo nta Mana irimo nta nakitayimo nta n'ijambo ririmo. Kubera Imana yumva byose yavyumvise, ngaho gira ikitoyemo gituma Imana igira ikikoze yakibuzemo. Ngo mwibaza yuko ivyo byose mukora n'amaruru menshi ivyo tuma je ndabumva ni mwijuru. Gatanu, none ukwisondesha shima mugira ngo komeze gutyo, mugira ngo ni umunsi wo kwibabarizamo no kujonamika umutwe nk'urufunzo no kwizasira amagunira n'umunyota. Mbega ibyo nivyo mwiti kwisondesha? Ni umunsi je woraho nezerererwa. Umvirize rero aho Imana igomba kubakosorera, ari naho nja gukura ngo ikindi kintu kituranga gira gatatu. Imana yo kuba turi abana b'Imana ko twavye bwa kabiri tukaba abana bariko bagendera mu kwezwa. Icya gatatu nuko turi abantu bafise ubucuti n'abandi. Hari abantu badugana umusozi, umutwaro ku musozi
bakavuga baguma bumva ijwi ry'umuntu canke hari umuntu aguma biyumvira akazi ngo nibo ngo bavangiwe, kumbe hari abantu Imana igomba kubanza kubara ku musozi na gusaba ikigongwe, kubera tase ntari birimo umenga birasanzwe nta wundi muntu abizi, Imana yo irabizi. Urazi kumbure ko hari impuzu wambaye w'ivyo abandi, urazi ko hari impuzu wambaye kwera amahera w'ivyo abandi, urazi amanyanga wakoze mugabo kandi kubera ko atari abizi umenga ntiwo kwihana, Imana niyo nyesha gushikira yakubwiye. Gatandatu, mbega ukusiko kwisonzesha nshima jewe, umvirize rero, sukubohora abantu ngo yizugiranira nabi, pardon, guharira no guhambura imigozi abatwaza igitugu, gukora ikintu cyose gituma umuntu agira ante ari umwidegenze, kugira neza ku bandi no kurekura imanza mu zidegenze, mukavura ibyo gutwaza igitugu byose. Nene majambo Imana kirabwira ngo igihe mwari ko muri sonzesha mwaye kuba mwabanje kwiyumvira aho muri kumwe ngene bamerewe naho mwasize mu mazu yanyu ngene bamerewe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyo Mana yacu burya ikintu cya mbere kiyiranga ni Imana ifitiye umugambi ku bintu byose. Nishobora kuba personalize, ntushobora kwishyira ahantu hayo ngo wite umuherezi ngo ikwemerere, ntushobora no kwita imfura ngo ikwemerere. Nicyo gituma umuntu wese yama ari mu muryango, akaba muri serire, akaba muri departement, akaba mu ishengero, umuntu agenda ku giti ciwe ntabaho. Iyo abayeho aba yamaze kumera nabi umutima. Aba bantu kumira ugatsha twisondeshe twitegure neza, kuko icyo tuzi ni inzara izotugora. Bari bazi ko Imana aza kwishika ku mutima ikagira ikikoze, ntibari bazi ko Imana iza kubishura terega. Mwe mwabaye ubwabyo sivyo mbabaye jewe, mwavuze amajambo menshi bwa sivyo mbabaye, none umukozi wawe umeze gute? Igihe kimwe narakwise umukozi nzofa nasubiye, naramutikuye dimanche mu gatondo neza ndaza ngaha muri Minevamu sha sijana ndase muhira mu ntungane, kandi yaragize amakosa inshuro nyinshi. Muraza abasore batwaye injya ko ufise ikibazo, yaratugiye amakosa menshi, ugasanga isorori harimo itabi ryasigaye n'ibikosa byinshi. Umunsi wera akora ikosa mu gatondo nje gusenga, ndamuraba neza, ndamwakira, ndamukubita neza mu gikoni, ndamukubita neza, hama ndagira muri dushe ndaza muri Minevamu sha ubu iyo dimanche yarabaye intwari. N'umunsi nzofa nibagiye. Nicyo kimwe n'igihe hari umuntu yambwiye ati sha naganyije ikintu cyo kugira recensement, ariko jewe nta mwanya mfise ngo muzogenda unkorere, genda mu gihosha urabe ko nafije gusa kwidirisha rya komine. Ati genda, ndagenda, ati ucu nkorera tuzatugabura turasaze nkanimire sasa utanise ega ntakona ko hari mu ordinateur ishaje, siyo nisino yironka ko yo sasa utanise hari kera. Mugabo kwe hari ku telefone ndabwira Imana numenga cyane ni kuvuga oya, numenga bisiguse nibisanzwe ni one transfer ikiraka yaronse. Mugabo hari akaje kawe kabwira ati none yitwa Jama Nyamugenzi, none witwa Jama ari wewe? Natuga mu gihosha nca kuri Radio Maria buke witwa Jama ari ndagenda kwidirisha mbona Jama arafishije, none wewe witwa Jama ari wapi? Cyo gihe ruwanje ngaha y'abavandredi aho naciye niho aho nadugiye niho namanukiye. Ikibazo ni cyakiri witwa Jama ari cyangwa witwa Anakri? Ndimere n'Imana tubiye je nitwa Anakri. Mwe kandi ibisanzwe abantu benshi naho bafira nibisanzwe. Nice hajya hano nsijya urya ruhande rwa hajya baronga muri ruwanje akaduza amaboko mu menga ngizuko ngari ko nka 50 kilo aduza 50 kilo aduza 50 kilo ne hari kibazo ki numva akantu ka Jama karanyishe umutima. Android ntiyari bwazongire wose nari mfise agahinda cyanda soho gato wenda genda kwirisa rya kabiri Jama kumwana w'Imana biyo bitavye nokora sangira sen ndayirungika amoka cyari muka cyandabara n'ijuru turahutse mbaniswa na Jama ndagirente ndaritaye kwera sasa bitanse ngemire niko ndagwisha umunsi wanje wa ruwanje.
abakwita imbere yayo abayihimbaza bakwiye kuba abantu b'ukuri. Uyu mukozi ndumva ati none by'ukuri kuko mu bintu nihanye kandi nakoze bikwiye, je narihanye kugwana kuko kugwana narabikoze bikwiye, naragwanye n'ubimanza nzirahera. Icyo nyine narakihanye. Satana cyakizana maze kwinjira mu isezerano nande na Yesu. Umuntu w'abana Imana amaye ngo ndamukoreshe hamwe na muhembe ndamugigagura n'ingumu n'imigere kandi ninjira muri mine ayo n'amanyanga. Ndabwira ati Imana je turaheje mu ishingiro ndihanye ngo reka ngende hama ndamusabe ikigongo ko ivyo nakoze ntibibaho, ntibihwanye n'umwana mfise ikibazo na mwene data. Ingo nyinshi abakozi barafashwe nabi, abagore barafashwe nabi, abagabo barafashwe nabi, aho tuvukana barafashwe nabi, ariko kwitera imbere ngaha kuri no karo nagiye Imana duhaye karo umuntu agasimbira hejuru kawa kubitibati ngabo kandi muhira bavuma. Mwishengero benshi baraze muri boîte noire barabwiranye nabi, barakomerekanije, bararazanije, baraheranira ntibishurana, mugabo kandi ruwanje barasimbira hejuru. Iyo Mana yawe imeze gute? Ni Imana isi umusaraba uduga kandi kangura ugakika. Ega ntibishime ntibarayimenya, Imana yabimenye. Kandi igituma Imana tabivuze yagomba kugira impact nke ujya gukuyana byo birangiye ukagenda ugasaba ikigongo. Iyo Mana twikubita imbere si Imana y'ikiryoha, ntiyaje kuturyohera. Hamwe na hamwe Imana yacika imboga zirura kandi kabana idataye urukundo rwayo, idataye n'ugoroka kwayo. Imana yabicubahira. Abahimbaza Imana bukuri ni abana ko bavyawe ubwa kabiri, kuko reka gendera mu kwezwa kandi bafise ubucuti hamwe n'abera, kuko ikorana cya benshi cyo kiraryoha. Ariko urazi kuba wicengaha umuntu mwicara mugiye mugusangire iyo ndirimbo iryoshe, iyo ndirimbo wowe ukakiryohera, mugabo wundi nawe wababaje ati none iyi ndirimbo muryohera gute ko uyu muntu je uko ndamuzi ari wawe wundi. Numwe yanyiba, numwe yambeshera, numwe yaranyararaza, numwe yakora ikina kiriya, numwe nzi. Ariko kandi inyishu ndiri kure iri mu kwihana no gutunganya. Imana yabicubahira. Imana uyifashe kumenga niyo kuryoha, we ni usira wiryohera wenyine, irasoka muri ruwanje yawe ugasaba gukoresha activité physique kandi urasimba. Iyo umuntu yasimbye aratuza kubiri yaje n'ijwi irahinduka n'ibisanzwe, ariko rijya jye riko rirahinduka si presence y'Imana, si ubwiza bw'Imana bwamanutse, n'umubiri kurahemagirika. Ariko Imana yaje yorosha umutima, utangura kwakira amabanga y'ivyampwemu, turakumva urukundo rw'Imana, turakumva wemeza umuhamagaro mu ngabire, wemeza gukora ibintu, wemeza gusaba ikigongwe, ugenda guhagurutsa ibintu bishasha mu gihugu no mu mashirahamwe, kubera yekira kugira amabanga y'ivyayo. Mugabo uri mwikarashije kumugenda ikiriri hararuhisha, kuko Imana yacu ni Imana umucamanza, irasuzuma, nta na kimwe imbere yayo kinyigeye, irakubona neza. Gusa ntitakaza urukundo kuri wewe kandi nigomba no gutakaza uguruka kwayo. Imana yagicyubahira. Ibintu bitatu umuntu abifise, iyo uzi kuri umwana yavutse ubwa kabiri bisiba ngo afise mpene, ushaka gukora muri mpene. Iyo uzi ko by'ukuri ko agenda mu buzima bwo kwezwa atamanyanga atacikuraregwa, umutima n'umutima w'Imana birakora nako. Iyo uzi ko atamureka arakwidogera muri bene data, uravuga uti Imana ngo hacyubahiro, nta mashyi wumva, urumva ko waduza hera cyane kandi ari wibereye, ariyo kandi kuragoma kubwiciro cy'Imana. Imana yabicyubahira. Haleluya. Cyagatatu twobikora gute? Imana yahimbaza gute? Amahanga yose, imico itandukanye, imyaka, aje y'abantu arafise uko ahimbaza Imana. Nicyo gituma tudashobora kubwira abantu ngo bahimbaze Imana kuko natwe twihimbaza. Mugabo mu buryo bukuru bumwe tubona muri Bibiliya. Mari muzi ko guha Imana ivyo yaduhaye, kwishikana ivyo yaduhaye umuntu abahimbaje Imana. Mimujya kumbe wese mwari mubizi. Matayo 2:9-11. Matayo 2:9-11. Tubona bari babizi kuva kera uko bari babizi, n'ubu kandi turabifise. Matayo 2:9-11 hatubira gute? Bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe. Ni babandi Herode yari yatumye
baje kuraba Yesu aho yavukiye, ko bari bazi ko havutse umwami, baje biteguye. Bace muzobona uwo mwana na Mariya nyina wiwe bikubita hasi, baramupfukamira, barumura ibisimbo byabo, bamushikanira amashikanwa, izahabu n'imibavu n'isenga. Imana ihabwe icyubahiro. Kwemera ubukuru bwa Yesu n'ayakira umwana babigaragaje mu gushikana ibyo batunze. Mbega kubera iki Yesu ubwo yavuze ngo aho umutunzi bw'umuntu uri niho umutima uzoba uri. Nuko burya umutima umuntu umaze kuvana n'ibintu ubugiye kwa Yesu ni n'urugezo rwo gukura muri mpemu wiza cyane gose. Aho umutima w'umuntu udafatana n'ibintu, ufatana n'Imana, hanyuma umuntu atunze amaze gushika ko bigacika ibikoresho byo guhimbaza Imana. Diplome yawe, amashuri yawe, amafaranga yawe, imodoka yawe, inzu yawe, ikintu cyose ufise comme possession burya ni cy'Imana. Iyo ugikoresheje gw'icuro cyayo uri kurayihimbaza, kuko rien ne nous appartient. Nta kintu na kimwe cy'iwacu gihari, kuko byose biva kuri yo, bigaca muri yo, bikagaruka kuri yo. Imana yagicyubahiro. Alleluia. Rero guhimbaza Imana tubikora gute? Nuko tuyishikanira ibyacu dufise, ntibize gutuye kubizana, tubishyire kwishengero. Mugabo nugira igihe cyose uzohabwa akajyo kubikoresha, bikoreshe uzobuhimbaje Imana, ubikoreye mu rukundo no mu kugaragaza umutima ko ari Imana yawe ku buzima bwawe. Icya kabiri ni mu gukoresha imibiri yacu icyo yagenewe hamwe n'ibikorwa byiza. Pawulo akoresha imvugo umenga isa n'ifobetse mu cete yandikiye Abaroma igice cya 12 ngo ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana mushikanira Imana imibiri yanyu nk'ibimazi bishimwa, ngo niko kuyikorera kogira ikimazi. Imibiri yacu ikoreshwe ibyo yagenewe mu buryo bw'ibikorwa byiza. Nico gituma igihe cyose uje gukora Imana ko wumva Imana yaguhaye umutima kuza gukoropa, uri kuraha Imana icyuwe kurayihimbaza. N'igihe uri kurafungura udafungiye ugira uhage, ugafungura kuko ukeneye imfungwa kugira wandanye ukora ikwa cy'Imana, uri kurahimbaza Imana. Igihe uririnje n'ijwi ritereye hejuru kuko Imana aguhaye ako gahogo, uri kurahimbaza Imana. Iyo uragenda ku kazi kuko utambuze ugatanga kurondera ahantu uza guha Imana icyoro mu kazi, ugiye guhimbaza Imana. Ikintu cyose ukoresha umubiri wawe kiva mu Mana ari cyukuri, uri kurahimbaza Imana kuri ikiremwa cyayo kandi cyari mu bidumbero. Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo gituma imibiri yacu itari ibikoresho byo kwinezereza. Biratangaje ingene umuntu yumva impuzu kanaka kubera zingene imumera yambaye yumenge iyo mpuzu uwo yimwaka yofuma mwica kamucura urutoki cyane, kubera afise intumbero zindi kuri iyo mpuzu. Arafise nyine yibona ameze, afise nyine yumva umenga araremetse, akumenga iyo mpuzu yiga kuyambara naho yo bitetereza. Ururimi rwacu n'ugwiki niwo guhezagira, niwo guhanura, niwo gutera intege no gukosora nde birimo. Bwo kandi sugo kuvuma, sugo kurahindara zitemewe. Ikintu cyose aya maboko saye kugwana, ibi byumviro byacu servo yacu yo kwimvira n'abantu, niyo kwimvira ibituma ibintu bitera imbere. Ibikugize byose iyo bikoresheje ikintu byaremewe, uri kurahimbaza Imana. Ntidufate ubuzima bwacu mu guhimbaza Imana ngo tubiheduize cye tubipfunyafunye muri indirimbo. Indirimbo ni ubwoko bumwe bwo guhimbaza Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Ubundi buryo tugaragara dushaka kubikoramo, Bibiliya tubwira, Pawulo abwira Timoteyo ngo ubwire abagabo mu ishengero ryawe ngo baduze ibiganza imbere y'Imana, umuvuga ngo baduze ivyera. Aho sindi haga ko namaze kubiyekeye kwezwa, mugo ndavuga ngo harabahimbaza Imana mu kwerekana ingene Imana ihambaye cyane, bakaduza ibiganza bwo berekane ko Imana yabi barengeye iri mu ijuru, ukwerekana ubukuru bwayo. Abaduza ibiganza hari n'abapfukama, hari n'abarambarara, hari n'abakoma karuru, bigeregere na sangwe. Hari uburyo bwose bivanye n'amahanga, bivanye n'imigwi y'abantu bashobora kuba bumva ko umenga iyo babikoze baba bagize ikintu babwiye Imana, ni kubibarekera, ni ko Imana yabaremye, niho muco wabo. Mugabo kandi munyumve neza, umuco wose siwo hari ibyo gukuramo.
biba ari ibintu bitagenda gutuma izina ry'Imana ritukwa, aba ari bwo kwiyesprima, ni uburyo abantu bagaragaza iyo mana. Hari abapfukama rero, haravuza akaruru, hari abakoma amashyi, murazi ko n'abaturunga tuvuga ati komamira amashyi Imana. Hari uburyo bwinshi amahanga uzogendera hose ugasanga bari kwakora ubwo buryo budutangara. Bateye inkuru umuntu yagiye kwigisha muri Aziya sinzi igihugu, aravuga ubutumwa abantu bose mu gushimagira ngo aravuga aracanira abantu, kumbe ko arashima agati pasi yani wantumiye wa nabapingaye n'abantu babaho kwika kumagira uko atega bahezaga niko babigira hari iwacu babanse imico y'abantu iratandukanye, ariko hari imico iri mu icyaha ibyo byo kurobanura bakuramo. Hari abasenga bambaye impuzu zidakwiye, ntitube ko bamwe bajya mu mico yabo, munabaganda ngo bajya uko bameze, ngo nabo muri mari uko bameze, ngo basenga ngo bambaye impuzu zigufi. Oya, hari ibintu biri standard international, hari biterekanwa, hari ivyibanga bidakwiye kubonwa n'uwari wese, bizona n'umuntu umwe ku isi nzima. Hari ibintu rero naho abantu babikunda bakwiye kubona ko hari mu icyaha, harimo guhumana Satani yatanze. Uburyo bundi ni uburyo bwo kugira isengesho imbere y'Imana, nabwo nibwo duhura ko amahanga yose. Isengesho ririmo guhimbaza Imana rishimikiye kuri ya majambo ari mu Imana iri. Niyo rero hacaza kwiyumvira amajambo ndiko ndakoresha niyo canke siyo, arahwanye n'Imana, arahwanye n'ingene Imana ivuga mu ijambo ryayo, arahwanye n'umutima wayo. Isengesho ryawe ryo guhimbaza Imana rikwiye kuba riko rirava mu cy'Imana yakwiyeretsemo mu bihe mugabo ibihe bihwanye n'ijambo ry'Imana. Imana yabicyubahiro. Mbega Imana yandayitse seconde chance, abari byo cyangwa batari byo. Seconde chance, deuxième chance. Bisigura ngo nagerageje muri leta biranka cyangwa nakurondera Imana kiranyishura. Nageje kwa oncle biranka cyangenda kwande ku Mana kiranyishura. Kubera iki ndayise seconde chance, bisigura ngo muze muhanze mugerageze byanse muce muza kwirondera. Ushaka ko byakugendeye mbwa igihe kugenderesha uko wewe kwagira ngo ko wihenze, ariko abantu zobabwire ngo hari umwanya nataye mu kurondera bitaro bitaboneka, ariko mugiye kugenda ku Mana y'ukuri. Imana si seconde chance, si deuxième chance. Imana yacu c'est un Dieu de premier plan. Ni Imana iza ku ruhande ku mwanya wa mbere, ikwiye no guhiganwa, Ligue des Champions higanwa irikwiye, ikwiye konerwa n'amahanga yose, cyo tuma amahanga yose iyatumira kuza kuri yo. Imana yabicyubahiro. Hari n'uburi bwoko n'uburi buryo umuntu ashobora kugaragaza kwihimbaza, ni indirimbo. Abafise ingabire kuririmba cyangwa kabarongorwa n'abandi mu ndirimbo bagashima Imana mu ndirimbo zihayagiza icy'Imana iri. Navyo tugakwiyumvira Imana yacu iriko ihimbazwa mu ndirimbo zimeze gute. Imana ndayise ngo hey ni jambo rimeze gute, ni jambo rimeze gute, cyangwa biraryoshe gusa. Haje kwiyumvira ko hari ibiryoshe mbwa Imana itarimo. Si ibintu byose bivuga Yesu ushobora kuvuga ngo ni ivy'Imana, hashaka ko ari mikarashishi, harako kuba mu mpemu n'ijambo ryiwe. Imana yabicyubahiro. Indirimbo n'uburyo umuntu ashobora guhimbaza Imana, ariko amajambo ari mu iyo ndirimbo ari amajambo afatanye na Kristo, afatanye n'umutima w'Imana, afatanye n'ijambo ryayo, afatanye n'umutima wayo n'akaranga umutima wakayo n'umugambi wayo. Ano tuvuga ngo indirimbo zadufashe kwegera Imana, twibukije umugambi wayo, twibukije ko ari Imana mugorosi, ko ari Imana mucamanza, ko ari Imana uhoraho, ko ari Imana ishoboye. Aho ni sawa. Ngo nayita kaunga, nkayita kitari kidateka, nkayita deuxième chance, ni kuraba neza ko byaryoshe mugabo ntiyari birimwo. Arasorti de nos louanges, ndikwiye kuraba yashimwe n'ingana, ndikwiye kuraba ingene imitima yacu yatahanye izindi résolution de cœur. Igihe cyose uzoka muri louange bumenga bo uja kwikanda, atajambo utahanye, nukuraba neza ko ariko rahimbaza batagutwaye muri sport.
ubuzima bwacu n'ubuzima bw'ubucuti suza ngo ikarashisha umutima wawe kwanywa n'umutima w'Imana. Imana yabicyubahiro. Ico kimwe intambo ni buryo bumwe kandi umuntu ashobora guhimbaza mw'Imana buremewe, ariko kandi ubwo buryo kuratambura buzi nibwo canke sibwo. Mbega shuka mpaka chini bisigura iki? Ugomba umanura iki haboneka iki? Shuka umanuke hehe wahora hehe? Koresha uburyo bwubasha Imana budatsitaza bene data. Koresha uburyo harimo indani mvo icyatsi imanuka ni igiki? Wamanuye iki wagomba hasi hakoreko iki? Ni copie du monde. Imana yabicyubahiro. Guhimbaza Imana ntidufata ibyo twakoze hanze ngo tubizane mu ishengero. Dufata uburyo umutima wacu kuri Yesu Kristo bujanye na twebwe nyene, bujanye na wewe nyene, ugakoresha ubwiwawe mugabo kandi uri kurarongora ufata ibyo benshi bashaka gutahura kandi batwara muko bagomba mwese mutware muri iyo Mana nyene. Imana yabicyubahiro. Ariko shuka ibyo nabizi ku masekera ariyo twibereye. Shuka twaramanuka nyene, ngabo twamanutse tuherayo uko batsanga twagiye tumeze neza mbwa twabaye tumeze nabi. Rondera uburyo utahura niyo Mana yo gukoresha. Wumva Imana tenambwira abantu Imana duhaye karorambarara impuzi yawe nigenda yandu. Ndumwisha twarose ko dufise ni karo. Rambarara, fukama. Icaruganira Imana yawe. Uburyo bwose wumva mbwa budatsitaza mwene data. Ega guhimbaza Imana sugusatse. N'ubucuti. Guhimbaza Imana si kwirekuraho wibagira nuko ari umwene data ari impande yawe. Hari abantu bataramenya Imana baje kugutirishira ko ko bateshika icuka kindi. Yumvira umuntu yaje mu ishengero yaraje shuka kindi muri mukoromboka acyasanga ayisanga he no muri imi quelle honte. Shuka kindi sako mu ishengero nako hanzu waza bakazi ico gasigura. Ubuzima bw'ihimbaza Imana uza bw'ubucuti, uza bw'icoro ku Mana yacu, nuza butuma n'upagani yaje agati bajya abantu Imana yawo ndayikeneye niyo yomara umubabaro ufise ko nabo nyine bamirigwe neza. Uburyo bakora Imana umva amavuta manuka ava kuri bo akanshika ko je umupagani. Igihe cyose umupagani aje agasaba duhimbaza Imana ntihagire ikintu atwigako agasanga ibyo twakoze asanga bizi hanze ntacyo twamumariye. Uko washagati bajya wana ivanga ko baravanga ikizwa n'igipagani ngo yo ngomba kubyiga neza nagenda ndazana ari kugenda. Guhimbaza Imana siningabire ntibisaba dondo coordination de pas iyo ntinabaida ye ntiyaba gutoneka ibintu bikora kuvyumva ariko wumve ko umutima n'umutima w'Imana binywanye yuhiye mu ijambo no muri mpema ari mu buzima bwawe. Imana yabicyubahiro. Ubuzima bwacu nta numwe atohimbaza Imana kwese yavuze ngo n'amabuye yo bikora ariko ekarekana yuko ni mutabikora Imana ishobora guhagurutsa n'abandi. Ariko twebwe Imana tugomba kuduhindura yaduhaye mpemu duha n'ijambo iduha n'amazina mu gitabo cy'ubugingo turashaka kubikora neza muri kino gihe gushika umunsi wacu wa nyuma uko twahawe ijambo na mpemu n'abantu bahawe n'ingabire ashaka kudutwaramo gusa dukoresheje ijambo hamwe na mpemu. Iyumvira uburyo usenga, iyumvira amajambo kuragwa ko mu gusenga, iyumvira uburyo uririmba, iyumvira uburyo gomba kugaragaza Imana ko isi cyubahiro usange ari biri mu ijambo cye bitari mu ijambo. Imana yacu iduhezagire wese. Turashaka kuvyaguruka tukarangiza. Turaguhaye icyo cyose mwami mu ijuru. Naye amajambo yo kuvuga ngo tugutahure. Utweme tuvuga amajambo magufi cyane mwese uja kumva avuga. Uyakira uko nyene kuno mugoroba. Uri Imana yacu ibihe byose. Uri Imana mucunguzi. Uri Imana mwizigirwa. Uri Imana se w'imfuvyi kandi bw'abapfakazi. Uri Imana itagira nkunzi ndatoranya ku butoni. Turakwihaye Mana. Waturebanye intumbero. Uteremera ibikorwa byiza. Uteremera kuzogaragaza hano ku isi ingeso nziza ziguha icyubahiro. Turakwihaye Mana.
turaguhaye impemu zacu, imishaha yacu, imibiri yacu, turaguhaye impano zacu, turaguhaye ingabire, turaguhaye ibyo dufise amadiplome, turaguhaye imibiri yacu, byose biguha icyubahiro cyose Mana. Harahiriwe we abafise Imana, harahiriwe ibihangare bifise nk'Imana, harahiriwe abavuga, abiyumvira, abihweza, harahiriwe abazi gusoma, harahiriwe abumva, harahiriwe abona uko bagisha bagutoye ko Mana. Reka utuganirize twese Mana, reka udukomeze, reka ubwenge bwacu bugendere, reka ivyizigiro byacu bigendemo, reka amajambo twabitse mu mitima yacu abarondera mu nyonga hawe Mana, ubandanye kubakomeza muri umuhamagaro mwiza, n'abarondera mu kuboko kwawe ubandanye ubahezagira, ariko kandi Mwami Imana ubatumbereze mu nyonga hawe. Nitwifuza kuba abahombe, nitwifuza kuba abantu batakariye mu guhimbaza kutariko, nitwifuza kuba abantu batakaye mu kiryoha, nitwifuza kuba abantu batakariye mu bihimbaro by'imibiri yacu, nitwifuza kuba batakariye muri celebrite, nitwifuza gutakara muri muvuma, nitwifuza gutakarira mu kutamenya uburyo bwo kubikora. Tugomba gukunda ibyo abandi bakunda, tugomba gukunda ibihwanye nuko imitima yacu ifuza kukuganiriza. Akiri gusenga kwacu Mana, akiri imitima iriko irihana, akiri imitima yitoye ikosa, turazi ko Imana y'imbabazi, turazi ko Imana iharira. Reka utwakire twese Mana, udukomeze mutima wo guhimbaza. Erega niwe bukuru butagira ikosa muri twebwe, erega niwe byizigiro, niwe Mana y'ukuri, ni wewe Mana ihambaye cyane. Izindi zose zarabajwe, izindi zarabumbwe, izindi zitekwa mu marompe, mu mazu, zisigwa amavuta, izindi zirarerugwa, ariko wewe uri Imana ihoraho. Turaguhezagiye Mana, urashaka kuduza ibiganza kuvyumva, urashaka gupfukama kuvyumva, urashaka kurangamiza mu ijuru ukabana na Yesu, urashaka kuza muri meditation, urashobora guhwekera mu nyonga hayo, urashaka kugira ijambo rimuyisohoreye rivuga ubukuru bwayo. Mana ndaguhezagiye Mana, Mana ndaguhezagiye Mana, Mana ndaguhezagiye Mana, Mana ndaguhezagiye Mana. Icyubahiro n'inganji byawe, ubutunzi, ukwemegwa, kuri nahazo, gupfukamirwa, ugusengwa, byose bitigwa izina ryawe Mana, bikorwe kuri wewe wenyine Mana. Turaze gupfukamira amahera, turaze gupfukamira abakoresha, turaze gupfukamira abanyamigambi, turaze gupfukamira abadufashije, turaze gupfukamira wewe nyene Mwami, kuko ari wewe nyene witwa Imana. Haleluya. Mana ndaguhezagiye Yesu, ndaguhezagiye Yesu, uri Mana. Ndase ko ingorane yanje ariyo yabiri mu byumviro byanjye umwanya wose, ndase ko ibyambaye ko biza kuba nk'Imana mu buzima bwanje, ndase ko igihe cyose niyumvira ibyambabaje, ndase ko igihe cyose niyumvira amavision aho kwiyumvira ku Mana. Yerekwa ni yiza, ariko nikwiye kuza gusohora Imana mu mutima wawe. Ndaguhezagiye Mana,
harahiriwe abamenye ivyo, harahiriwe abashira imana hejuru y'ingorane, harahiriwe abashira imana hejuru y'abagore babo canke n'abana babo, harahiriwe abashira imana hejuru y'ibyo batunze, ahubwo byose babishikanira imana. Yesu urakoze, uraryoshe Yesu, uri umutekano wanje, ubumana bwawe ni umutekano wanje, ubumana bwawe ni umutekano wanje, icuri itekanisha umutima wanje, ntugira ikosa, ntugira intege nke, byose wibonera icyarimwe, uhamagara ibitariho nk'ibiriho, amasezerano yose imwe niyo havugika ngo amen. Ntugira nkunzi, uhezagira abakiri bato ukabyima abatama, uhezagira abasenze buke buke ukabyima abayimaraguye, ntumenyerwa Imana yo kwizera ibihe byose. Turaciye bugufi twese tuvuga kuri Imana ifise ubwigenge, uri Imana ifise ubwigenge. Nimba ari ahantu wumva Imana yawe wagumenga warayitoye ikosa, yibwire kwisabye ikigongwe, aho wayirengutse ko uyibaza ibibazo byakubeka Imana, aho kwikubita imbere yayo wishima uvuga ukuri bwayo uyisaba ikigongwe. Yumvire Imana yawe agira arengeye kuyiyumvira. Imana yawe ni Imana ikuzi, Imana yawe yaharuye iminsi yawe, yashyizeho amasezo ku buzima bwawe. Imana yawe irakuzi ukiri mu nda ya mama wawe, irakuzi ukiri urusoro, irakuzi mu kurangiza ubuzima bwawe hano ku isi, irakuzi icyo yakuremeye ntikwiye kurengutswa. Ndaguhezagiye Mana, ndaguhezagiye Mana, ndaguhezagiye Mana. Abumva boja gusaba ikigongwe bene data canke abajyango ntibatinye kubikora, biragaruka n'ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe. Aba botangura kubahezagira mu isengesho bitere hano, tangura guhezagira abakubabaje, tangura guhezagira abo bababaje ariko urondera akajya kuganira nabo. Ntitwifuza ko abanyedini, ntitwifuza ko abakozi b'Imana mugabo imitima yawe yarumye yarakakaraye, ntitwifuza ko abakozi b'Imana batasaba ikigongwe. Tangura gusaba ikigongwe, tangura koroha umutima, tangura kurabana n'iyo Mana uko imeze. Stefano mu kurangiza ubuzima bwe bwose yahezagira abamwishije amabuye. Yesu byagenze uko nyine, tangura guhezagira abakugirira nabi, tangura gukura umuvumo ko watuye ku ibintu bibi, tangura kubahezagira. Imitima yacu yishira imbere y'Imana. Turaguhezagiye Mana yo mu ijuru, turaguhezagiye Mana. Uyu mugoroba turagushimiye, turagushimiye ijambo, turagushimiye ijambo, turagushimiye ijambo Mwana, turagushimira mpemu, turagushimira mw'ibyo urakora. Abumva ariko barananirwa bakore ku mitima yabo, harabumva ariko barananirwa, harabumva ariko barananirwa mu mitima yabo, harabumva ariko barananirwa umenga imitima yo yoturika. Kora ku mutima wawe dusenge, turagomba gusengera umutima wawe, turagomba gusenga Baba. Ndakwetse umuntu wese aruhijwe n'ivyo yagendeyemo, umuntu wese yagiye mu cyaha byanse kwavamo, kumbure yasenga kumva akaruhuka, kumva umenga Imana iramuhariye, ariko ndagomba gusenga Mana mu izina rya Yesu Kristo. We wavuye mu bapfuye, Yesu ubasha kurivuna kuzimu, ukize mwene data umutima waje n'ibyo yakoze. Aboshwe na kahise ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Abariko bava ku icyaha kigoye kuvamo, guhera uyu munsi baronka inkomezi zamwe zo kuvuga oya, zo gusezera abagenzi babi, zo gusezera babaha amaronko akabatwara mu cyaha. Uyu munsi umunsi wo gusezera mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Abakunda kuyaga n'abagenzi batakijijwe, bakora n'ivyaha by'inyambaro mbi, bakora ibyaha byo kuvuga abandi nabi, byo gusohoka avuga ibintu bitari byo, hariho imigwi ukwiye kuvamo, hariho imigwi ukwiye gusezerera.
bakakumenya yuko hari ibintu utakizamo. Imana yarondera kwivugira ariko ntibayivugiye, yarondera kuyiserukira kubera ubuzima bwo guhimbaza Imana ariko si kubikora. Urakwiye gusezera imigwi mwimwe. Turaguhezagiye Imana twese, turaguhaye ishimwe n'icyubahiro muri ano mashi, turakunezerewe, turadugije ibiganza byacu muri Imana yacu. Uhabwe icyubahiro, icyubahiro cyose, gupfukamirwa, kuririmbirwa, itunga, byose bibi byawe mu izina rya Yesu.